Hello guys, my beautiful people. Nizere ko muraho mumeze neza. So je nanje ndaho meze neza, ndashima Imana. Abari mu buraruko, mu buseruko, mu burengero, mwese ndabahaye mwiriwe, ndabaha na mwaramutse bivanye naho uherereye n'amasaha turiko. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro ni Bombo Clat, ni wa muhungu wanyu The Winner Boy. Nkibisanzwe uno munsi rero inkuru nashaka ko tuvuga ko niyo umuhungu bita Aisho Speedy, ni American Black canke Black American, yifuje kuba content creator kandi akaba content creator mwiza kandi arenze, abikora neza bigashimisha abantu ku buryo abamukurikirana basaga ibihumbi nako basaga miliyoni 47 n'amajana hejuru uno munsi tuvugana. Ati rero kugira ngo ivyo byose abishike ko wagwana byagenze gute, niyo nkuru y'imvaho nari ndabazaniye. Uyu muhungu asanzwe akomoka muri kiriya gihugu ca Amerika, ariko asanzwe afise abavyeyi babirabure, ni naco gituma navuze ko ari American Black canke Black American bivanye nuko wewe ubivuga. Rero no muhungu yatanguye akora ibintu vya content creator nk'abandi bose nkuko twese tubikora akiri muto, mu nyuma akabona ati ntibamukurikirana aza kubireka. Niho mu nyuma hajeho mu 2020 igihe haza corona. Urazi ko mu bihugu by'abazungu bafungirwa mu nzu ndetse n'ibindi byinshi nga muri Afrika ari ibyo bugaye, hamwe umuntu usanga atakijya ku kazi yirirwa mu rugo. Niho rero yasubira nikundi ye baramubwira ati none ko ubu dusigaye twirirwa mu nzu, nta kuntu twokora tugakora vya bintu byacu twahora dukora kugira ngo turabe ko twosobora kuronka abantu. Nawe arabyumva arabikora, noneho abantu batangura kumukurikirana nk'ibisanzwe. Rero uko byari bisanzwe bimeze uko, wewe yagumye akora apambana, arakora mpaka abantu batangura kumukurikirana. Kuko rero we yakunda gukora ama video menshi ari live, kuko nubu tuvugana we wakora ariza akora gashirako, hakabaho niza akora ari live. Niho haciye haza umufana wiwe amukunda, amubaza ati wewe mu mukino w'umupira nuwuhe mukinyi woba ukunda w'icamamare? Acavuga ko akunda umukinyi Cristiano Ronaldo. Akivuga ko akunda umukinyi Cristiano Ronaldo, vyatumye abakinyi canke isi y'umupira imukunda cyane, narijya ko yarabuze umustare akurikirwa n'abantu benshi ku isi ku mbuga ziwe zigiye zitandukanye, bituma abantu nawe baza kumukurikirana avuga ati uwo muntu wavuze Cristiano Ronaldo ninde, ni wahe, ameze gute, ko twumva ngo ni content creator, akora ibiki, ibyo akora mbega bikora gute. Bituma baza kumuraba, bituma baza kumukurikirana, biba ngombwa ko baba benshi bamukurikirana kandi byihuse, aho ubona ko mu bintu byiwe akunze kubikora, abikora ari karajagaraza. Mu bisanzwe uri kuraraba urugendo rwiwe rutandukanye n'ubwo abandi ba content creator dukunze kumenyera umuntu yicara imbere ya kamera akavuga nk'ibisanzwe cyangwa uko bimeze, ariko we siko yabikora. Yaje mu bintu vy'akajagari, ukabona nk'ubu yicaye nko mu cyumba, ibintu ari karabimena, ibindi aramenagura, ibindi arasanzaza. Nyine bituma abantu bakunda utwo tuntu twiwe, cyangwa ukabona ko iyo ari karakora ukumva avuza induru, agakoresha twa turogo twa Cristiano Ronaldo, kwa kundi yatsinze igitego ya magambo akoresha akunda gukoresha yari araserebura ko atsinze. Rero bituma abantu canke abakunzi ba Cristiano Ronaldo ba mu followinga canke bagira subscribe kuri channel yiwe, aho ubona ari mu ba content creator hariya muri Amerika, afise abantu bamukurikirana benshi cyane, kandi ubona ko biteye igomwe kuri we
bigatuma ashika aho yifuza. Rero niho mu nyuma yaje kwigira inama aravuga ati ubundi ko twakuze twumva ko Afrika bavuga ko ari ahantu habi, ari mu ishyamba, ari hehe, eka namwe murabizi ubundi abazungu bakuze bazi canke bakuze babwirwa ko Afrika ariho hantu hanyuma habi ku isi habaho hatanabaho, ahubwo habayo ngira ngo nk'ibihume, amashyamba, atabantu babayo, n'abantu babayo ngira ngo urabizi n'abazungu ukuntu basanzwe nyene badukritika, ntibadufata nkabo. Rero ya myumvire y'ukuntu bakuze bumva uno munsi nivyo biriko biratangaza. Uno muhungu iShowSpeed yakoze ibintu byatangaje abantu benshi ku buryo uno munsi ku mbuga Amerika hehe ubona bariko barandika bamwishura ko kumva ibyo babwiwe atariko kuri, kuko uno munsi uno muhungu iShowSpeed ari mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, aho yagiye Mozambique, aho yagiye za Malawi, aho yagiye Angola n'ahandi henshi hatandukanye. Uno munsi tuvugana akaba ari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ariko rero ntituramenya ikindi gihugu azotera abandanirizamwo. Ariko umwaka kanya tuvugana ari guciringa, ari gusiriminga n'abajene bo mu Rwanda bakora utumanyere twishi, bakomeza kwereka isi ukuntu Afrika ari nziza, bigatuma n'aba bandi bari hariya, kubera ko uno mujene ari mu ba influencers. Sinzi kino kintu nimba uri kuracyumva, ari mu ba influencers bafise abantu benshi bamukurikirana ku mbuga ziwe zigiye zitandukanye, ku buryo ari mu bajene bo bafise, ibaze umujene afise YouTube ikurikirwa n'abantu imiliyoni 47 zirenga. Nibaza ko uno munsi canke ejo ashobora kuzoba yakweje imiliyoni 48 ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Ibyo ni ibintu by'akataraboneka, ni ibintu biba gake aho usanga umuntu afise aba followers cyangwa aba subscribers ibanga nuko ku rubuga rwiwe rwa YouTube, kubera ko umuntu wa mbere afise abantu benshi nuvuga ko uno munsi iyo bafise benshi ni Cristiano Ronaldo afise imiliyoni 77. Rero no mujene nawe kandi urumva wewe afise abo bantu, kubera the superstar mu bintu bijanye n'imikino, n'umustar afise abantu benshi bamukurikirana kubera ko akina umupira w'amaguru, kuko ino si turimwo ni isi y'umupira w'amaguru, abantu barafana umupira cyane. Rero nkakwibutsa ko uno mujene kugira ronka abo bantu, hari mondial yigeze kuba ku gikombe cy'isi finale, ico gihe hakina Ubufaransa na Argentine. Rero urazi ko Messi bakunze kuvuga ko ari haduyi wa Cristiano Ronaldo. Rero imaze kubuko wewe yavuga ati yigeze gukora inkuru y'umwana isubiye inyuma gato, yigeze gukora live hama bamubaza ati mbega ko wamuvuga ko Cristiano ari ufana kandi ari warenze, oyahe buvuge ko basi na Messi abizi mugabo agerageza mugabo urenze wewe wemera ari Cristiano. Nawe aravuga ati nimba hari umukinyi nabonye w'ikirofa ahubwo atanazi no gukina ni Lionel Messi. Ibyo bintu bituma abantu bamwirukira baza kuraba ati uwo muntu yavuze ko Messi ko kari atazi gukina ninde, bituma agira aba followers benshi bamukurikirana bivanye n'utuntu tutumanyeri wewe yakunda kwikorera. Rero uciye uraba igihe Argentine n'Ubufaransa bukina finale y'igikombe cy'isi, wewe yavuze ati jewe Argentine niyatsinda kugira ngo nemeze abafana ko Argentine ntaza gutsinda, niyatsinda igatwara igikombe ndemeye ko nza guca nambara impuzu y'umwasi ya Lionel Messi imbere y'abafana. Ico gihe murazi uko byarangiye Argentine itwaye igikombe, umujena carambara impuzu ya Messi kandi yambaye arakwereka ko ashavuye nyine ebana, yambaye impuzu y'umwasi, bigaragara neza ko nawe natarabyishimiye, kuko we bavuga ati uwo yemera ni Cristiano Ronaldo, aho akunda no gukoresha kariya karogo kiwe mu biganiro byinshi agiye akora bigiye bitandukanye. Rero uno munsi akaba ari mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, aho ariko yereka
isi canke amakungu uko Afrika ibayeho, ivyiza vya Afrika, aho ubona uwo mujene akurikirwa n'abantu benshi meshazame. Umuntu afise imiliyoni 47 kuri YouTube, akaba afise abandi barengabo ku mbuga ziwe za TikTok, Instagram hamwe na X. Ubona ko kandi agiye live, agira ko live hose. Rero ucubona ko uno mujene ari mu bajene baba influencers benshi binjiza n'akanoti gatubutse, urumva yani n'umumiliyoneri. Rero ucubona ko uno munsi abantu bamukurikirana canke abajene benshi bagiye batandukanye barose uruhusha rwo guhura nawe, bagiye bigaragaza bakora utumanyero, aho abajene benshi nka ba General Bende, ba Rutambi benshi bagiye batandukanye bo mu Rwanda, ubona ko bagiye bahura bakamwereka utumanyere bashoboye niki biyereka isi, bamwereka ko kumbe vya bindi abanyamerika biyumvira kuri kontina Afrika basanze atari byo. Uno munsi bose babona ko boza gusura Afrika, aho mbere yashize ko n'akavideo ryari asa n'uri kararira avuga ati ahubwo numva umengo no kwigumira ino, numva umengo sinosubira muri kiriya gihugu, kuko ibyo batubwiye nasanze atari byo, kuko Afrika n'abantu beza bafise umutima, bakirana urukundo, barakunda abashitsi, bakunda abantu, ku buryo uravye amajambo yagiye avuga ugaragaza n'ivyo yavuze babwiwe, ubona ko neza na neza bitandukanye. Ariko akunda umuntu avuga inkuru y'ahantu ataragera, hagize umwe agerayo akamwiganira ivyaho, aba yumva umengo ariko aramubesha. Rero uno mujene wewe ntabwo yakoze inkuru kugira ngo abemeze ko ariko arababesha, ahubwo yaja live, ahaciye hose aja live, ababona abafana bamuramutsa, bahuye bamuzi akamuramutsa, ku buryo bamweretse urukundo ruhagije kandi vyanamushimishije. Rero nkakwibutsa uno munsi ko ari mu gihugu cy'u Rwanda, ntituramenya ko azoshika mu Burundi. Reka turindire ni kihe kindi gihugu azoca yongera kujamwo imbere yuko azoba avuye mu Rwanda. Wowe rero wakurikiranye ino nkuru, reka ndakwibutsa ukore subscribe, ukore like, comment na share. Hama we nawe utarakora subscribe, ukore subscribe kugira dukomeze kugira umuryango wagutse, tuzokomeze kubana no mu bindi ibiganiro vy'imbere haza. Ciao ciao, murakoze sana, ndabakunda.